Mwaramutse canke mwiriwe bakunzi ba Rook Media bakunzi ibiganiro ca Rook Sports ni isango ni ryari ndingene ku munsi wa mbere canke ku munsi wa gatanu ni mu kiganiro Rook Sports musanzwe mumenyere ko tubashikiriza amakuru y'inkino atandukanye ku munsi wa mbere aba ari amakuru y'inkino kenshi yabaye muri weekend canke ku munsi wa gatanu n'amakuru y'inkino yitezwe kuba muri weekend canke yabaye mu ndwi hagati ni ku munsi wa gatanu uno munsi ni Rook Sports ije kudufasha kwinjira muri weekend kurangiza inondwi twinjira muri weekend imbere ko ndabwira ivyo tugiye kuba tuganirako reka nkuko musanzwe mubizi ni Joe Anelo Histongozi mbari kumwe na Eneda Rengurirwa reka manze ndamuramuze ndakora mu kigero Chris ndaramukije namwe muri ko muradukurikirana uno munsi tujya kuganira ku makuru y'inkino atandukanye hano mu Burundi ni umupira w'amaguru dushobora kwizera inkuru nziza ku bakunzi umupira w'amaguru hano mu Burundi aho umuhinga w'ishiramwe mpuzamakungu FIFA ku munsi w'ejo hano mu gihugu cy'u Burundi ariko arapima umusezero tapi synthetique kuri stade Intwari bishobora gutuma uwo musezero canke ico kibuga cemerwa n'ishiramwe mpuzamakungu FIFA ni mu Burundi nyene ni VBL playoff ziriko zirategurwa cyane imigwi itandukanye imigwi ine n'umugwi DYNAMO n'umugwi urunani n'umugwi wa Remesha n'umugwi wa Rezipo abariko barategura playoff mu minsi mike cyane ziza kuba zitangura n'abakinyi bariko baraza tuzaba no mu Burundi twerekeze ku mugabane wa Buraya aho kuri no munsi ariko havugwa Coupe du Monde Club igiye gutangura ku munsi w'ejo mu gisagara ca New York ni muri leta zunze ubumwe za Amerika reka tumire amateka atoya duze tugaruke n'idoni do giganiro cyacu reka twinjire neza mu biganiro cyacu idoni ku munsi w'ejo umuhinga wa FIFA yari kuri stade Intwari ariko arapima umusezero canke tapi synthetique kuri stade Intwari imaze imyaka itari mike tutariko turekinya ko mu guserukira igihugu wakirira mu maku wakirira mu bindi bihugu imigwi hano mu Burundi mu mahiganwa mpuzamakungu na nyine yakirira mu bindi bihugu eske uno munsi ni tugira icyizere ko stade Intwari tugiye kuyibona mu minsi mikeya turiko turakira inkino mpuzamakungu sinugira icizere gusa ahubwo novuga yuko tubirindiranye igishika tubirindiranye igishika kuko abarundi aheze imyaka myinshi tutabona abakinyi bacu bariko barakinira imbere y'amaso yacu kugira dushobore kubaraba bamwe barinda kuja muri Tanzania uho bageze muri Maroc ibintu bice bifata uburyo bwinshi ku mukunzi w'umupira w'amaguru ndetse no kuri federation no kuri federation bakira amafaranga baba bakusi bakota n'amafaranga menshi ashobora no gufasha mu bindi bintu na cyane muri development ya football hano iwacu mu Burundi si stade Intwari FIFA itwemereye ikavuga ati harageze yuko muyikinirako ndibaza ko barakarusho iyo bari intambwe nini cyane gose kuri federation y'u Burundi yego twivuge ko uno musi tumaze 2019 nibuka ko igedoka muri Coupe d'Afrique des Nations hari muri 2019 qualification twayironke hano mu gisagara ca Bujumbura tunganya igitsina kimwe gukinira igihugu ca Gabon kuva ico gihe nta mu guserukira igihugu twashaka kubona ushobora gushika kuri eske dufate ko iyo absence yo kuba bakinira hano kuri mu gihugu cacu imbere y'abakunzi babo imbere y'abarundi ntitwofata ko biri mu bintu vyaje kuba vyandikapa cyane development ya equipe nationale canke ya football y'u Burundi muri rusange tureke equipe nationale iyo no kubwira ni kwera abafana basanzwe bafatwa nka 12e homme muri equipe mu bisanzwe nibo novuga yuko banima equipe yabo si uzobiraba cyane nk'ubu yugiye ukinira ku yindi terrain ugasanga iyindi equipe yakwakiriye equipe nationale yindi yakwakiriye ugasanga bo barafise abantu biwabo baruzuye urumva nawe uri umukinyi cyane naho baba ari abaprofessionnel batagira ubwoba ariko barabona yuko hariho kaherema karimanka ufise abantu babiri basemerera n'ijwi ryabo ntubumve urumva ni ikintu kiba kirandika pa equipe kiyo bwatiga twebwe tuko dutamba twirorera urumva bica vyandika pa nabo bakinyi barabona ko nabonye urumva ahantu badashigikiwe mugabo si baje Bujumbura ngahanye bakabona tugahunda stade Intwari tukuzura kurya dusanzwe twuzura tuko turaraba equipe nationale yacu ikireke nibaza ko ari ibintu bya mbere biryohera abakinyi biranabahana inguvu birabana urumva n'iryo shaka ryo kwerekana yuko kwereka abo bantu babarorezi baje ko baraba no kwereka abasanzwe babatumye natubwa abarundi nyene urumva twabavuga ati twabashimye mu duserukire bategezwa guhesha icubahiro bije mu gihe twatumaze bitiko turavuga ibijanye n'imigwi igiye guserukira Burundi muri CAF Champions League ndetse na CAF Confederations Cup ni Aigle Noir ndetse na Flambeau du Centre navyo nyene numva ko biza kuboosta no vuga confiance kuko inkino z'abazo bashobora kuzozakirira hano kuri stade Intwari
tutarabishika ko gatoyi naguma mvuga no ku ma equipe asanzwe yaramenyereye Stade Intwari gukinira hani gukinira kwakira inkino hajya kuri Stade Intwari za Vitaro za Interstar ama equipe hano mu gisagara ca Bujumbura amazi imyaka ishika kuri 4 akinira ruguru ubona yuko ari ama equipe yagiye ata confiance ku bafana bayo kwera abafana bawo usanga bari kwa depensa uburyo bwinshi gukuzura kurikira equipe iwawe igiye gukinira shaka weekend igiye mu cibitoke ikagenda hehe uravyumva ni ibintu bituma usanga equipe yaratakaje abantu benshi kwera batayikunda isubwo ngo kwera batayikunda ahubwo no kubera badafise ubwo buryo bwo kwama bayikurikirana si Stade Intwari yemeye kwakira nk'ayo ma equipe novuga ko bizoboosta cyane fanatisme isubire ku rundi rugero nk'ani wacu i Bujumbura ubona yuko novuga yuko fanatisme ya football isa niyagabanutse cyane ubu abantu benshi bahurumbira basket ariko football irafise abafana kandi ese abafana batari bake ahubwo ubwo buryo nibwo ribaza ko buca bugorana mu kuzura duga shaka weekend Bujumbura numva no gushobora guterera equipe yawe ade kilometre usanga ari ibintu biba bigoye cyane gose si rero Stade Intwari je novuga ko nize equipe ziduserukira zikaronka ahantu zikinira hani wacu Burundi novuga ko n'ibintu navyo nyene bizobahesha ingufu si Aigle Noir yakiriye CAF Champions League ngahanyi wacu equipe dufate nka ale canke ko tu urumva ni ikintu kizohinkomeze cyane gose confiance kira abantu baba benshi kandi nuko yavuze ni cizere ku mugwi ukica kiduga automatique cyane yego ya imbere ko tuva muri football tuva kuri Stade Intwari dusimbye gato ni twavuze ku munsi wa mbere niba ntireshi ari ku munsi wa mbere tuvuga ko witwa Ndayishimiye Yusuf Nyangi na Bibenyimana Bonfils Caleb baje kugura umugwi wa Interstars ariko no munsi yaje ko bimenyekana ko umugwi wa Interstars bamaze ko bawuheba baje kugura umugwi wa Royal Vision 2026 yego ariko ni bya nyene twavuze ni equipe muri Ntuzenyi muga baravuze ko witwa Steve Nzigamasabo twavuze ko ari bazoba serukira Nyange na Caleb hano mu Burundi yaje kubamenyesha ko batumvikanye n'abarongozi ba Interstars no musi baje kugura umugwi wa Royal Vision novuga yuko ngira ivyo vision ntibayihurije ko hagati y'abarongozi ba Interstars cyane n'uburyo navyo nyene n'ibintu kuko ijyane equipe emblématique amafaranga yo kugura Interstars yo mafaranga yo kugura Royal Vision ni equipe dovuga yuko ni nkuko kuvuga ni emblématique imaze imyaka myinshi n'abarongozi babo baravuga ati c'est vrai hariyo ntambamizi ko ziratubaka ariko kumbure nabo nyine barafise vision bashaka kuri Interstars kandi nibaza yuko kwiyumvira kuri team ya Bimenyimana Bonfils Caleb na novuga na Yusuf Nyange novuga ko ari ikintu ciza cyane gose kuko vyiyumvira ko boca bahindura ku yindi equipe iri muri première division novuga yuko ni ikintu ciza gose cyane kubera urabona ko bafise ishaka yo guterera muri development ya football hani wacu Burundi na cyane cyane yuko kuduza abakinyi kubagira international kubagira professionnel ku entretenir equipe novuga ko ari ikintu ciza cyane gose kubona baci biyumvira guhindurira ko ubwo nyene bataciye baba desespere yani kunye ni imbere ko tuva mu Burundi kaduce muri basketball ni playoff VBL playoff ziriko zirategurwa cyane bon hariho bivugwa ko ico gutangura kwigenekezo ya 21 azoba ari ku munsi wa gatandatu uza hapfuye uyu ubona ko ni Dynamo urunani Remesha na Rezipo ino migwi ine iriko irategura ino playoff ubona ko hiyo paraporo ku mwaka uheze haje kuyongamo umugwi wa Rezipo waje mu kibanza ca Tigers ngari muri VBL playoff 2024 uno munsi ni umugwi wa Rezipo ni Dynamo vs Rezipo ni urunani vs Remesha ikintu cyambere novuga nuko ama equipe yose uri kurabona ubu yose akagerageza kurondera abakinyi baza gusahiriza equipe zabo amaranfort cyane gose kubera urabona si nabo nyene barabibona bamwe barazana ba coach abandi nabo ariko barazana abakinyi kandi novuga yuko ni ikintu kiriko kizogena tubona ariko tuzogena tubona iyindi shusho ya basket hano wacu muri playoff abantu benshi baba barenderanye igishika cyane na cyane cyane yuko ama equipe itwara isanzwe duserukira muri PAL novuga ko ari ikintu ciza cyane gose kubona ama equipe ariko aritanga hirya no hino novuga yuko imatch tuzogena tubona ari zo match zobareza karorero cyane gose kurusha muri saison régulière eko ya nimigwi no musatangiye kuba izana abakinyi umuguru nani wagize renfort wo même avant ko saison régulière ihere waje kuzana witwa Patrick McGreen umu Americain yaje kuba kina match nke muri saison régulière baje ko bazana witwa William Perry avuye mu mugwa Ville Dakar muri Senegal ni umukinya waza kina mu mugwa Dynamo nawe nyene n'umunyamerika baje ko bazana witwa Thierry Sanya umu Senegalais bamuki muri Espagne
mugabo nawe nyine yaraje gukina match za saison hegiriye nuvuga ngo urunani twavuga ko recruitment zabo baziteguye kare baziteguye imbere yuko saison hegiriye iza kuba irangira ni mu mugwa Dynamo baramaze ko bazana umunyamerika umwe yitwa Jefferson ni umumenyereza mwiza cyane ahora mu mugwa Orion BBC ari kumwe n'umumenyereza mbere wa Dynamo nyene bazanye witwa Gileshen ni umumenyereza wa Dynamo mu mwaka uheze yose yari umumenyereza wa Dynamo no mugwa Rezipo waraje kuba uzana uwitwa Fadbiri umukinya kiri muto nyaka 20 kuva muri ucamarawe baje ko bazana witwa Manukone kuva muri uca Cote d'Ivoire n'umukinyi umugabo we yarakinye muri Rezipo 2024 ari mu mugwa Rezipo no kuvuga ngo ni comeback agize muri Rezipo uno musi iziro kwituma tubwirira turavye ino migwi nubahe mubona ufisa amahirwe menshi kuba urani rwaro kwisipo rwaro kwisa abatranje benshi Dynamo ire kwera kwita hazo amafacteur menshi ama condition yandi nyene n'abatranje batatu muri tere abarundi batatu ni kujya nyene ariko uno musi turabe Dynamo arahejeje saison hegiriye ari ya mbere playoff turabona rokitima bagize urunani turabona rokitima bafise uno musi twitege iki kuri ikintu ca mbere novuga yuko kiriko kirafukana ama equipe novuga ni itegeko rishasha ryaje yuko kugira yuko abakinyi 12 6 baba étrangers 6 baba nationaux novuga ko ari ikintu kiriko kirafukana cyane ama recruitment muri karaba kubera ndaza ama equipe menshi nkuko ariko ariyumvira kuza kuzana abakinyi b'abanyamahanga ariko basanzwe bafise ayandi ma effectif ahari rumva biciye bibafukana gatowe ariko nibaza yuko nka Dynamo rona ko atama recruitment menshi igiye kugira no Jeff n'uwitwa bazanye n'undi mu pivot yitwa itwa Garba bamaze kuzana babiri uravye kuri effectif bari bafise muri saison hegiriye byagenze neza uno musi nibaza ko iki facteur ya mbere zo kwinfluence ino playoff ni niveau y'abaroko uko baroko bazoba bari influence gose kuko n'abaroko babiri uzofise muri tele nibaza ko na Febabu ico kintu yari yagombye gukora kandi no usuravye niveau y'abaroko muri Dynamo iri high kuko no musi muri runani abatranje ni benshi kuko no musafisa abatranje bafise Patrick Magrin bafise William Perry bafise Thierry Say bafise Mamadou Diom bafise Dikong bafise Papa Maktar Papa Marik cyangwa abatranje bashika kuri batandatu même si bashobora no kuba banarenga ariko batandatu nibo batandatu nibo principal bazokina nuko abatandatu ni batatu bazoba bari muri terrain uno musi if niveau y'abaroko ufise izoza ku influence zino playoff kandi baza ko Dynamo abaroko barabafise ko bafise Richard bafise Gilbert barafutball kandi baragize ico berekana muri saison hegiriye yego mu gushora kuba abambere durant toute la saison yego muga no musi eske turabe kuri Dynamo na Rezipo uno musi Dynamo Rezipo twavuze ko timaze kubwira kandi twe ni equipe ya Rezipo yatsinze Dynamo match ari na retour yego match ari na retour Dynamo Rezipo yatsinze muri saison hegiriye uno musi turabona amaraforo yo baragira muri playoff eske Dynamo mubona ko bizora kugora ngo irengana ino ntuze nuvuga iki première majoris nkuko yashoye kutuganirira yaratubwiye yuko bagiheza saison barashoye kuvugana attaque staff n'abakinyi barabona ko hakenewe undi mumenyereza aza dukovuga abasumvye akandi kantu kari hejuru kandi ni playoff ukina inkino zibiri gusa ariko ko cyangwa urukino rumwe mbere rushaka kwereka yuko playoff ugenda kwirangiza uri mu kibanza kibi nico gituma urumva novuga yuko equipe yose izokina nta mahirwe ifise ikukata chance cyangwa ikurata urukino igufata defeat nico gituma novuga yuko ni Dynamo igiye kwitegurira neza izi nkino za playoff yarabonye yuko Rezipo yatsinze muri rero tu ndibaza ko ari ibintu nabonye nabakinyi bicaye na staff zabo baravuga ati vyapfiriye hehe ahantu kongereza ingufu ni hehe ndibaza ko ico kintu Dynamo igiye gukorera ko cyane gose ahubwo je ama equipe nabona yuko ari favorite ni yandi nyene ni runani na Dynamo kubera uravye nibo bakoze n'amakuru uvuga meza cyane gose remesha nayo nyene ntiri mu kibanza cya kure kwa remesha isanzwe bifise n'abanational nabo nyine ubona ko bari comporta neza kandi rafise n'abandi ba étranger bari muri equipe nabo nyine ubona yuko bayisahiriza cyane gose na Rezipo urabona yuko nayo nyine rikiragira ama recruitment menshi novuga yuko ni playoff tugiye kubonamwo ibintu byinshi byiza cyane gose ni ku tariki 20 kwigenekerezo tariki sinaza kwa Kirundi kwigenekerezo rya 21 uku kwezi nijo hategekanywa ko zero preface yo gutangura amategeko ni yandi nyene abaetranje batandatu batarenga muri effective y'abakinyi 12 abaetranje batarenga batatu muri terrain mu bakinyi batanu bari muri terrain ni le 21
turinde turabe urunani vs Remesha Dynamo vs Rezipo. Reka amakuru avuga mu Burundi yarangiriza hano cyo twerekeza neza na neza ku mugabane wa Burayi. Ku mugabane wa Burayi havugwa ni FIFA Club World Cup igiye kuba itangura ku munsi w'ejo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni mu gisagara ca New York. Numva yuko nkuko FIFA ariko yategura ku Monde Club ibyari biriko biraba irikintu bwa irikira biprevoya ko la prevoya l'avance baravuze yuko bafite ingorane zo kuzuza ikibuga ku match ya mbere zo kuza Inter Miami na equipe ya Al Hilal yo mu novuga muri golf ya muri Arabia Saoudite. Novuga yuko ari Coupe du Monde Club abantu batari bazi iforoma yayo abantu benshi tugenda iforoma shasha tugenda tubona. Novuga ni nabakunzi umuntu ategerezwa guprepara buhoro buhoro. Novuga yuko ni intambamyi zike bagenda bahura ariko nama equipe menshi agenda guhiganirwa igikombe ca mbere. Novuga yuko ubunye ku bikombe bindi bisanzwe bihaje igikombe kijimje kizoba kirimo amafaranga menshi cyane gose. Novuga ko ari nteguro ya FIFA nibaza dikiragomba yuko kuduza niveau international ya ma equipe amwama agenda hura iko uno musi ni harimo imigwi ikomeye ku mugabane wa Burayi, harimo umugwi wa PSG, harimo umugwi wa Inter Milan, harimo umugwi wa Bayern Munich, harimo Manchester City, harimo Real Madrid, harimo n'indi migwi isanzwe ikomakomeye ama equipe nka yose ku mugabane wa Burayi. Tuvuge ku mugwi wa Manchester City n'umugwi wa Real Madrid ni imigwi yagize saison blanche imigwi yagize saison blanche muri saison iheze muri La Liga Santander ubundi muri English Premier League. Uno musi ni Manchester City yaragize amarekritma atari make ashika kuri atatu akomeye witwa Tijani, witwa Light Nuri n'uwitwa Chelsea. Nabakinyi batatu baje kwa kandi abakinyi bari bakineye ku mapost uravye amapost babarukisigo. Ni Real Madrid yaje kwa iranforsa ku witwa Trent, witwa Wilson. Abo nibo twavuga ngo bazoba baje gushikira neza muri effective bazokina Coupe du Monde Club muri Madrid. Hano ndi mushano wa 17 ans ujazoza après Coupe du Monde Club. Ujazoza après Coupe du Monde Club. Ari ni officiel yarasiye muri Madrid ariko azoza Coupe du Monde Club. Uno musi ni Real Madrid na City dufate ko imwe muri zo zibiri yoba ije gusova saison yabo. Novuga yuko sizo zibiri zonye ndagaruka no kuri Inter Milan. Inter Milan ni equipe yindi nayo nyene igize saison blanche ariko yagerageje gushika kuri habona. Nibona ko ni haje kuba abaskanda inyuma yayo haje ko abakunzi n'abakinyi bumvikana umu entraîneur wabo aragenda aratanga ibintu avuga ati nagiye novuga yuko ni novuga ni guprepara saison ikurikira. Novuga yuko ama effectif Inter Milan yarazanye undi mukoci mushasha. Man City yarazanye yagerageje kuzana abakinyi yaritakaje abandi nka Kevin De Bruyne amaze gushika muri Napoli. Novuga yuko ni Real Madrid yagerageje kuzana abakinyi kare cyane gushika naho yemera kurihira 10 million Trade Alexander-Arnold kugira ashobore kuza gukina Coupe du Monde Club. Novuga yuko ni Coupe du Monde Club ni saison yayo ya mbere. Novuga ni edition yayo ya mbere igiye kuboneka. Ama equipe yose nico gikombe cyane nkayo ma equipe atatu tuvuga akomeye nico gikombe kiko kiragaragaza kwihanagura amosozi no guhanagura amosozi y'abakunzi bayo kugira berekane yuko nabo nyine si barashoboye kukata saison bagata igikombe bafise ariko bashobora ku mwaka gutahana izindi equipe no gupima cyane effectif bafise ni hewe bagwaye bo kwa Meriki kubera saison ikurikira kubera ni uvuga ni forma nziza igomba gusa na Ligue des Champions. Ni ugenda wipimira kuri equipe zindi zigiye zikomakomeye urabona ko zihuza no ko ma equipe y'imigabane igiye itandukanye. Yego uno musi nibaza ko izogera kuryoha muri mu mafazi akurikira kuko urabona ko ni match zibazo harimo imigwi myinshi yo ku mugabane wa Buraya, ku mugabane wa Asia, ku mugabane wa Amerika. Urabona ko nibaza yuko nta equipe nimwe ntoyi ihari izirimwo nta equipe ntoya irimo ugereranyije niyo bariko barakina. Bizovana no kungene preparation igimeze nk'ubu twovuga yuko ushaka gufata nka equipe zo muri Amerika ko ari titoye nka Inter Miami ugiye kuraba mugabo ugiye kuraba na Real Madrid equipe yo muri nkanza zo muri Amerika du Nord zo zayitaza inzari hari imigwi hano muri Afrika hari imigwi za Wydad Casablanca ni equipe skivuga ati yinye iragiye gute nico gituma ariko zose ntiwibagire yuko zose hajya zageze nka Wydad Casablanca yaragira gura umukinyi Aziz avuye muri wavuye muri Tanzania ariko ntibibagire ko ari wo mukinyi wa mbere muri Tanzania bafise mwiza. Ni muri Tanzania bafise umukinyi mwiza mugabo
si Wydad Casablanca izotwara Azizi kuri imbere ya Manchester City imbere ya Bayern Munich imbere yani. Ariko nibaza yuko ikipe zose zagiyeyo nta ikipe nimwe yagiye kuminimiza indi ekipe ariko yagiye vuga ati twebwe turitegure ano notre maximum guhangana na ekipe yose igendiza. Kuri maximum ya Wydad Casablanca na maximum ya Real Madrid zatandukanye. Bivuga maximum ya Wydad Casablanca ahiherera niho maximum ya Real Madrid nayitanguriye. Hari ibintu bakunda kuvuga mu ijambo ry'Imana bavuga ngo aho ingufu z'abantu ziherera niho ubwenge bw'abantu aho ubwenge bw'abantu buherera niho ubw'Imana butangurira. Ni ukunye dufatwa aho ingufu za Wydad ziherera niho ingufu za Real Madrid zitangurira. Uno musi nico gituma na audience ariko ari make cyane. Babura abantu binjiza stade kuko no musi match ya mbere ya Man City bazoye kwakira n'umugabo wa Wydad Casablanca nimba atari RI ni ante wa Casablanca ntagushiriye kuronka abantu nzi benshi baza kuraba match ntaguciriyemwo ni muri Amerique novuga yuko urukino rwabo rwa mbere bakunda ni football Amerique biragoye cyane kubona abanyamerika bitabira cyane football kurusha football Amerique biva n'uri ko arakinye kuko uno musi ugenura muri MLS Major League Soccer Inter Messi agishika Inter Miami iri kwirakina amatike yose yaba sold out kuko erike n'abantu bava handi baraza bavuga ati tugiye kuraba match uno musi ni match izo muri zije kuba uno musi tugiye muri ete abantu benshi bari deplace bagenda kuraba match tuzoshobora kubona match ya Real Madrid na City ngubereye muri America ireke kuja kuraba abantu benshi canke uzora ama pre-season games Man U na Real Madrid zihuriye muri etazi stade iruzura ikabura abantu aho baje no musi ni niveau zitandukanye nico twanavuze ngo peut-être muri tour zikurikira hasigayemo igeme gikomakomeye ama audience azoba menshi. Jewe ikintu ca mbere novuga ni localisation ya Coupe du Monde Club. Localisation ya mbere niyo yabaye na Coupe du Monde izobera hariya. Novuga ati iyo baraba nka continent isanzwe ikundwa bakunda cyane football. Bakaraba ati Coupe du Monde Club edition ya mbere naho yobera muri Afrika. Ndabizi ko bari kuronka abafana benshi rapport. Kuki egana tuzoshikirwa ni Coupe du Monde Club ndibaza ko twese imigabane yose izogenda iserukirwa. Si bibuga bibuze mugore wa Afrika si bibuga bibuze muri Maroc hari bibuga muri Afrique du Sud hari bibuga bientôt n'ahandi hantu bagenda bubaka ibibuga buhoro buhoro. Na stade Intwari twavuze ko na stade Intwari mu kanya muri East Africa turashobora kuvuga ati reka tworganize Coupe du Monde Club kubera turashobora kunone igani Coupe du Monde Club guteranya Uburundi na Tanzania bigategwa ari ama equipe kubera na America harya nini kwideplace ndabizi bibakundege kubera ikina turashobora kuvyumvira novuga yuko ikintu ca mbere bo bara FIFA yo barihenze ko nubwo ati ni localisation ariko si kwihendako bo barashoye ngira baguvye no gupima audience bazogera muri Coupe du Monde ya 2026 na cyane kwisanzwe izobera muri Amerika. Yego nibaza ko ni ku munsi w'ejo zoba yatanguye neza Coupe du Monde Club ni mu gisagara ca Miami kuko no mu Rwanda Inter Miami uzobikwakana Al Hilal bara ko ni n'umugwi Al Hilal wari wagiye azobahura na Benzema. Yego Benzema ni muri Al Ittihad. Okay. Al Hilal ni ba Firmino. Al Hilal ni ba Mitrovic, na Neymar yatavayo nawe yari muri Al Ittihad. Uno museni yaza ko ku munsi w'ejo inkino zo zatangwe za Coupe du Monde Club zizomara imisi tari mike ubona ko n'abakinyi bazoheza Coupe du Monde Club bace berekeza neza muri pre-season ya match bace batangwa champion ko ni ama calendrier ari surcharge ku bajoye. Ni no ngaho tukarangiriza ikiganiro cacu ca Export cyo kuri munsi wa gatanu. Eka nshimire mugenzi wanje ngurirwa Enedare twafashanije kukashikiriza. Ndagushimiye Doris, ndashimiye namwe mwara ko muradukurikirana. Nari ndabashimiye bakunzi ba Rock Sport, bakunzi ba Rock Media Isango. Ni ku munsi wa mbere turabira hamwe mbega Coupe du Monde Club yatanguye gute ku munsi wa gatandatu mugire aho muba mubaho.